baragwaye ngo baragwaye pe mugware mukira ware mukira imisuhuko ati twadohari batamakoroke mu ducire kwa Aigle Noir equipe nkuru ati Jimmy Totomix ati mtoto wa Makamba tuko pamoja from Lusaka ubwo tugushimire ati turabemera cyane yumva nimwe niyo mugishemire kirimo wanditse se waza ngo ninde boje no nagisoma mugabo nkagisoma kunyine wacanditse gahana na kimwe ngo nao so preocupe seredi Mozambique estamos juntos iki Espanyol nico bavuga ari muri Mozambique turaba Mozambique nabo nyine nabonye bavuga nkuko aha najanye muri traduction sinamenya kibazo ndakibuze ndabuze yo commentaire oya naze ni nta niyo mugisha se si kirundi nase nakaba naze yandiki ngo nao so preocupe seredi Mozambique aho sanga nk'ubu mu kiri media atariko bayivuga bavuga ikindi sanga bavuga nk'iko akwezena nabonye akenshi ridahinduka hari gerinduka sanga nk'u Patrick acumengo bayivuze nko mu Espanyol Patrick wari umurundi wumvise nka Patrick ubwo mu Espanyol ukacumengo ni nk'iko cyo mwishamba babana ariko ukibaza yuko bavuze nk'intuze abarabu niho muhugu hahamura bandika amazina bakoresheje ziriya ndome zabo hanyuma hageze hasanga Bigabo Steve yakumbuye Landry ni mu ijoro buri gihe bari 18 aza kuba hari noneho tegeza gucumubona ubwo tubashibire cyane ati don't worry Eddie ati Mr Eddie Mozambique we are together okay nuko bisobanura now so preoccuped estamos juntos we are together wenda navuga ati Patrick estamos juntos estamos juntos tubikumwereza cyane ni sawa cyane kabisa ni sawa cyane Edi nabonye rero dusimbira gati Barcelona hari amakuru menshi ari yahari turazogenda turacacagura rimwe kuyanda ariko inkuru imwe mu ziri ko ziravugwa ni inkuru iri mu gisagara ca Madrid ari kwiraba Barcelona cyane nabonye umugabo bitwa Gerard Romero baramubwiye bati musazo kaza hano turakugirira nabi ariko we asharafata ahitana amakamera aruzuza igisagara cyose ca Madrid agiye atandukanye manzo bigiye bitandukanye ashiraho nta kindi camujanye cyane nta kindi kimushishikaje uretse gukuvura amakuru adasanzwe ariko arakogwa canke bigiye kubera hariya muri iki gisagara ca Madrid bijanye n'isinya ry'amasezerano y'umugabo yitwa Julian Alvarez muri equipe ya Atletico Madrid. Aneni ikintu cambere kiriko kirabera hariye nuko uyu munsi ngo hari ibiganiro bigiye kuba hagati ya Julian Alvarez ndetse n'umugabo yitwa canke n'ubuyobozi bwanashimwe bwa equipe yitwa Atletico Madrid muri rusange kugira ngo bumvishe Julian ibijanye no kuguma muri iyo equipe ariko kandi ku ruhande rwa Julian Alvarez nawe agerageze kumvisha inzinongozi zi equipe ya Atletico Madrid ugushobora kwigusohoka muri iriya equipe na kiriya gisagara ca Madrid derekeza mu gisagara ca Barcelona muri kano kanya Edir kurora dossier Julian Alvarez ahantu igeza canke ahantu igeze muri rusange urabona amahigwe angana gute kubona uriya muhonga soka muri iriya equipe ni dossier ya Mercato niko no bivuga kuko gushika no munsi nivyo Barca Real ntabwo ari imigwi iri kirasoma yonyene mugabo dukunda kubivuga tuti hari ubugino migwi yo ibrandings ni brandings komeye cyane hari za Man City zaguze ba Anderson Elliot amaheri ibihumbagiza hari senare basinyije ba Bruno Guimaraes Chelsea kirondera uhita no urengana iraora guma atagetinga abakinyi mugabo bwaje kumviriza uburyo Mercato muri Premier League no musiri kiravukwa biratandukanye uretse nk'abakinyi uri nkanga umukinyi muri Premier League kuvuga ni Rodrigo Cascante nawe nyene ni kubera hura mu dossier muri Spain na dossier zo muri Spain kuko ni rero naravye abaye Ayub Wadi umenga ni ibintu bisanzwe waje kora ba Landry barkora umenga ni ibintu bisanzwe ariko birumvikana ko muri Espagne hari akandi kantu kakarushuka bagahari bisobanura ngo rero hari ico no kwita Mercato zivugisha abantu hari Mercato zivugisha abantu hizi Mercato zo mu bihugu vya Spain hizi Mercato za Real Madrid Mercato za FC Barcelona Mercato zimigwi kuko tuvuga Barca Real mugate tikirikora Mercato nayo cyane pe no mva tikirikora Mercato mugabo mengo on sait pas bisobanura ngo nico tubana mvango nari ntangwe mvuga ngo ino dossier ya Julian Alvarez igaragara nka sujet principal yandi ya Mercato
yo ku mugabane wa Buraya je principal ya Mercato kubera ko ni buriya nimba ari dossier yigeze kugaragara muri Real Madrid yagaragaye mu FC Barcelona equipe zibiri zose zikunzwe ku isi birumvikana ko ni dossier itegerezwa kuri kuravugisha benshi bivanye wanashima nico Barca bariko bararondera mu bijanye n'inyubako zabo birumvikana ngo niyo dossier ikomeye iraje Barca idasinziriye sina Barca na Real gusa meme na Atletico no dossier barayivuzwemo kuko bobo bagaragara ko mengo bari stable kwino migwe biri irondera kwa na Alvarez kuko no musi kintu gihari nivyo namye mbona ejo soma biragaragara ko ibimesha makuru byinshi byo muri Espagne Barcelona kuko bigaragara ngo ino dossier izi za Marcazi Madrid izi za ICZ Madrid zivangamwo iyo habaye ico no kwita uguhinduka kwa situation runaka mugabire bamwe bigaragara ngo bingabesha makuru cyane tukunda kuvuga uno Gerard Romero nivyo nanye mvuga kuva kare abantu rifoke bamenya de source turasoma mugabo imbere yuko iyo imaze kubona source faut pas kwandika inkuru hari umunegeze kumbwira ansanga bose arambaza ngo kwereka ngo kuri page yawe ushira ku inkuru ziki pana ziki kwereka ngo haba intervale mu kwandika ngati jewe kugira nandika inkuru kandi zibazanditswe kandi inkuru je nandika imaze igihe yandikwa kwereka none ico gihe cyose je ntayishirako haro de confirmation banza kugira harabamesha makuru begeye no migwi hari imigwi yegere no migwi nako bimesha makuru vyeke harabamesha makuru hakaba n'ibimesha makuru vyegere no migwi nko par exemple Patrick so kuwankana kwa Musongati nabi Bujumbura bujaje hari amakuru ya Musongati nokera nkabaza Patrick ni nkuko nanje par exemple ntokenera amakuru yo mu Cibitoke cende yabazato ntibishoboka biragoye kandi nkaje ubona ko je ndi Bujumbura hari amakuru yo muri Boa Murunzi fati nk'iradio mu Cibitoke itazi cyane pe cyane magakora ko bivanye ese abakora ku radio mu Cibitoke bakuregiye kingana iki par exemple na Karoni ko ndatanga hamaje nanje nabanye na Boa muri giye kingana iki umubano wari umeze gute hagati ya ese uno musi abari muri staff ya Boa Muru naje yo dufite umubano umeze gute nuko mvako wana Mundo Deportivo ni Mundo Deportivo muga hari amakuru je Romero aronka Mundo Deportivo itararonka cyane no bari kuri dossier nuzenya ya Rodri aziko tanga avuga Madrid munyeva ko Barcelona yinjiye muri dossier mugabo yinjiye ivuga ngo imbere ko tuganira no mukinyi imbere ko tuganira na equipe imbere ko twinjira muri dossier sérieusement turakeneye ko mukinyi abanza akavuga okay suis d'accord no kuyagana Barcelona yugurira imiryango Barcelona burya ikimakuru gikora kuri TikTok YouTube bakora comme émission ikimakuru cha Gigantes Gigantes burya ni yande ni Gerard Romero kandi burya si yakeye burya Gigantes ni ya 2020 Gerard Romero ni yakora muri Diario As unyene Gerard Romero nyuma yakora Madrid yakorera Madrid yakora Diario As Diario Sport ni yo Barcelona ayegeza kuri Madrid yakora Diario As sawa ariko nyuma cavayo acayishingira kari yakiwe ka Gigantes bisobanura ngo Gigantes yonyene niyo yatangiye kwandika ngo Rodri say yes to Barcelona Rodri yemereye Barcelona zamunzo zitarandika Fabrizio Romano atarandika erega Gerard Romero hano hambere bande bose na Mundo yandika ukabona banditse ati report by Gerard Romero ikintu ca mbere buriya nastanguye kwemera kuri Gerard Romero kujanye n'amakuru we na Barcelona ni dossier ya Lionel Messi buriya Messi asoka muri Barca bavuga ngo ibigano ngo biriko biraba Mundo zikakonfirma zitinga bageze ariko uriya mugabo we yari abantu ifoko ko badahenda arakoze muvandimwe yami mbona Jonas ndanamuramutse avuga ati salama hariho ngimesha makuru fans binande kugira ngo bina ponde nkabo bahanganye canke ibindi bikandika kugira ngo byambika gashambara equipe zayo nva nkora munsi inyuma yuko Rodri yemereye Barcelona ayese si Madrid yacitanga kwandika ngo burya yaciye atanga kwandika ngo
Perez ntigeze ashiramo inguvu ngo kubijanye niza ryande oniza rya Rodri mugacaba ako bitwa le video de rire katanguye kuvuga ko burya ijana kwijana koko monika nikimesha kuri cyo mu Faransa muga kiri proche na kinya Faransa bakina Real ndetse n'abafaransa bose baririye nande na Real usana ngo amakuru y'indani muri Real Madrid agena direct kuri kamenyesha makuru nako kuri nabonye rero kuri ni kuri X niyo kambere kandi iyo nkuru wacana nibonye njyane mere credit mengo mvuye mu kiganiro mu ijoro bona ngwijana kwijana aho nta nako byari bwamye ko Barcelona iri muri race ngo yanze ngo sinzi uburyo bizokoko ko ndabibona akanyamakuru rero ahise maze kwanira ngo Madrid ngo iki ngo ntigeze ngo igira ngo yabazwa ngo na Rodri ngo ntibigeze babishiramo ingufu biki nibiki kaca kandika ngo i Madrid indani bagaragara nk'ukume ngo bagambaniwe na Rodri none erega Jose Mourinho yabatumye ngo gene mu ndabire nimero 6 mu nyuma hasohoka iyo cyakuru ibindi byane ko Mourinho ari contrarié ashavuriye Real Madrid AS za marka ziko zandika ko ngo Mourinho tigeze ashavuriye ngo agira icyo chance ngo yumva ngo ashavuye ngo kubwo kubura kubwo Madrid no vuga ngo igize iki yabanonye mva ngo piste ya Rodri bisobanura ngo hari imesha makuru vyandika kugira ngo kuko jewe AS nyine yandika ko Barcelona atanze offer ya $30 kwa Rodri nici Madrid cyanditse ko Barcelona yatanze offer ya $30 ngo ari cyo gituma Perez ngo cyo gituma ngo Perez byase ko yumvikana na Rodri kandi byanditse ko Perez na Rodri bumvikanye mu nyuma niyo byaciye bimenyekana ko Barcelona yagize iki yahaye Rodri $15 izo Madrid yari yamuhaye ni mugihe Sport cyo cagiye kwandika kiravuga ngo ahubwo ngo Rodri yakoresheje izina Madrid kugira ngo atumire Barcelona kuja kumurondera nuvuga ko yagerageje gukwega abantu ko turababwira iyo makuru byo mu byongereza nabwo byaje bivuga ngo Rodrigo Cascante yashavuje nuko Madrid itabaye seri donc transfer batashatse kuyihutisha za The Athletic za Sky Sport Barcelona bacho batangura kwandika ngo Madrid ngo icegera Rodri ngo yebwiye ngo no nshaka Barcelona gusa urabona muri Madrid ni kunyinyura na hagati yitangaza makuru kabona ko bamwe bashikirwa n'abandi bashikirwa nico gituma sinkuru zose twe tuzano ngo tuvuge hari umuntu ashaka kuza akatubwira kazava kayengo muko mutatubwiye inkuru ya naka ko ariko ikirandiko ariko ivyo ni bintu bisobanura ngo je nk'ubu nk'amakuru Barcelona ndabonye ndiko na Gerard Romero none Fabrizio Romano kuri dossier ya Diomede yani Diomande nako ndagisubire baba nako ni yani Diomande namutaze zaba muri match mwango ni Diomede zavo bimenyere bari banyinyuranye na Florian Prita amwemeza ko dira tanahiragera magabigaga ko Repzig na Rebe yumvikanye kera baraheze Fabrizio Romano yaragiye kwitangaza makuru ati nubundi dossier yani Diomande muri Madrid yaraheze Fabrizio yanagiye kwitangaza makuru navuga igihe kiganiro kimwe naravye ariko rakora aravuga ngo ikibazo gihari nuko batagiye kubishiramwe ibintu by'inzigo ntanzi ikwiye kuba mwitangaza makuru ati jewe nzi ukuri ni nayo mpamvu iyi merikati igiye kubereka uwari we Fabrizio Romano niko yivugiye yagoma yese jewe naramaze kubibona byaramaze kurangira ariko Peter Bege ati nibirakunda nibi kubona ko harimo kunyinyura kudasanzwe rero mwitangaza makuru rimwe rimwe hari gihe biba rero ado muri kano kanya rero haravuga ko Julian Alvarez bishoboka ko agiye kuva muri iriya equipe ya Atletico Madrid mu gihe baganiriza neza bariya ndetse Barcelona bo bararindira biza ko ba mu biganiro hagati y'izi impande zigira kuri zibiri mugabo bamwe bakagira amakenga kujanye no kubona Atletico iri kura Julian bivanye wanashima nuko ngo bigaragara ko iriya equipe bitarigera binavugwa ko yo biri kwiragerageza kurondera umusubirizi yoja gusubira uyu muhungu muri iriya equipe ya Atletico Madrid navuga ko ari ibintu bimaze igihe kinini ni transfer nkuko Edino bango yarabigarutse ko imaze igihe kuva no bwangu yimerekati itangura meme navaye ko itangura basi nimaze kubona ko zotakaza Lewandowski
avuga ati ninde wundi ashobora kuza akazoba umukinyi ekipe ishobora kugirako uretse kugirako ariko ashobora kuza muri buriya busatirizi bwa Barcelona akadufasha muri nivyo muri La Liga muri Champions League cyane ko ari nayo banyotewe abakunzi b'iyi ekipe ndetse na Barcelona muri rusangi iciyumviro niho caca gituruna kuri uyu musore Julian Alvarez ariko nubundi mugabo sinibaza ko Barcelona muri make yarizi ko idashobora kugumana na Julian Alvarez ubwo kugura mu kwezi kwa kane contact za Barcelona kati ya Barcelona na Julian Alvarez arizo zatanguye zari zihari kandi nabonye ku bisobanura ngo meme n'imbere yuko sezi itangura Barcelona bari bazi ko resezo ya nyuma kurinde ku mugabo bitwa Robert Lewandowski bari babizi bataba kurondera umusubirizi wiwe ahubwo na sinzi ikinyamakuru nasomye ku munsi w'ejo kivuga ngo buriya Julian Alvarez yakunze ekipe ya Barcelona kino muri ekipe ya Manchester City ati akino muri ekipe ya Manchester ntiyabona inzira byawucamo kugira ngo ave muri Manchester City inje muri ekipe ya Barcelona atariko yarakunda canke yumva ko transfer yiwe ibaye ariyo kumujana muri Barcelona byo bavyiza rero ibi vya Barcelona Atletico Madrid byaciye byinjiramo ivyari byarabaye kuri Antoine Griezmann Atletico itangura kubizana avuga ngo kuri Antoine Griezmann mwabishizeho petit sere wiwe mubishamo amujyango wiwe recruitment birakunda igenda nkuko mugabo Atletico Madrid n'ubundi biboneka ko ako kantu yakagumanye haragera yaho nivyo Barcelona irafonsa ikagira ibishoboka byose ngo irabe ko ibintu vya Julian Alvarez byokunda muziko na biriya vya Gordon vyajemwo inyuma yuko bari baratanguye kwiyumvira Julian Alvarez kugera ubwo abantu bavuga ngo recruitment Julian Alvarez ni ishobora kuzoba imbere yani recruitment yose ariko ntivyakunda hanyuma mu nyuma harageze yaho Barcelona ivuga ngo turabona ko ivyo kuzana Julian Alvarez bisa nkaho bidashoboka kubera ko amajambo yari yashikirijwe n'uyu mudeje wa equipe ya Atletico Madrid yitwa Julian aravuga ngo Julian Alvarez ndamuravye kuntu yari ameze muri seziheze ati nkaraba n'ivyo dukiniye muri iyi sezo turangije bisa nkaho Julian Alvarez mentalima yamaze gutakana ati uyu mwana ndavye imana yari yavanye muri equipe ya Manchester City Barcelona bisa nkaho yamwishe mu mutwe kugeza ubwo umukinya tagitanga maximum mu bivyo equipe ya Atletico Madrid imukeneyemo Barcelona rero ni hahandi twace tutangura kubona ibinyamakuru bimwe bivuga ngo batanguye kwiyumvira ba Darwin Nunez ngo batanguye kwiyumvira uyu muhungu wa Bayern Harry Kane ariko wewe bisa nkaho vyari trike bagira pra barashiramo na Joao Pedro equipe ya Chelsea baravuga ngo aba mu gihe Julian Alvarez byaba byase ko yinjira muri equipe ya Barcelona ashobora kuba hazova mu mukino umwe equipe ya Barcelona izosinyisha baja kurondera abakinyi bakiri bato abana binjiye bavuye muri za Club Brugge ugatereka ko muhungu yinizanye bakuye muri Al-Ahly ugashamwo sinibaza ko abaje ko alternative yari bari bakiri muri projet za bari bakiri muri projet Alvarez we nta rwo bigeze bamuvaho urumva bo barinjiye injira ba Demi injira ba Gordon mugabo tukabona kumenga n'umundi sero na poste binjiye ko niburi Ademi winjiye usanga hazoba hari Lamine Yamal niburi Gordon winjiye usanga uruhande dushobora kuzoba ruri ko Rafinha bisa nkaho n'ubundi tubona ngo recruitment Barcelona ikoze isa nkaho n'ubundi binjije aba super sub gusumba uko twobona abakinyi bazoba arabatangura ku munsi w'ejo umunyamakuru Gerard Romero haravuga ngo ku munsi w'ejo yavuga ngo uyu munsi ko yabivuze ku munsi w'ejo ngo Barcelona mu mugwa FC Barcelona muri rusangi hazoba hariho ibintu bikomakomeye bizoba kubera ko Julian Alvarez biteganijwe ko agaruka mu myimenyezo y'ima gikombe cy'isi yagize ari kumwe n'igihugu ca Argentina hakaba havuga ngo hateganijwe n'ibiganiro hagati yiwe n'uburongozi bwa equipe ya Atletico Madrid mugabo n'ubundi ibinyamakuru n'ubundi byo mu gihugu ca Espagne bavuga ngo Diego Simeone wewe yabivuze avant aravuga ati Jesse ushobora guforce umuntu atagomba gukinira equipe ya Atletico Madrid agomba kugenda twege turi tayari kumurekura akagenda aho yumva umutima wiwuje mugabo kuri Julian nawe aravuga ngo je nka directeur general wa equipe ya Atletico Madrid umukinyi ngayi wacha afise contrat do 5 afise contrat y'imyaka 5 aya Julian ni CEO avuga ati afise contrat y'imyaka 5 ati rero nta mpamvu nimwe yotuma umukinya agumuka twabishatse kaguma ngaha niba Barcelona imukeneye izane ziriya miliyoni 500 ziri muri Clovis liberatoire ya Julian Alvarez je ndibaza ko ni dossier ubona ko Atletico de Madrid ikintu ca mbere nkuko nako ndabivuga kare menshi makuru vyi Barcelona byagiriza ko Atletico ariyo ibangamye mwino dossier sinavyo gusa
nabonye byinshi byo mu Budagi ivuga ko Atletico yo ikibazo mva ngo aho ihagaze nigomba no kuyaga nino migwe ko Clovis itegereza